nk'agatete ka sinapi ubwami bw'ijuru burakura bugasagarara, nk'umwambiro mu ifu ubwami bw'ijuru buraduhindura. Bavukanyi bakundwa b'Imana muri ngaha mu ngoro y'Imana, namwebwe mwese muri kumusangira natwe iyi nkuka y'imisa, mukumviriza ijwi ry'Imana risha kuri iyi nsamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Maria, mu kuzirikanira hamwe ijambo ry'Imana dushikirijwe uyu munsi. Dushimikire ku nyigisho Yesu Kristu adushikirije, inyigisho iraba ubwami bw'ijuru, kugira ngo atworohereze iyo nyigisho tuyumve itatugoye. Yakoresheje imvugo ngereranyo aciye ku migani ibiri. Mu mugani wa mbere yagize ati, ubwami bw'ijuru ni nk'agatete ka sinapi gakura kagatinda kakaba igiti nganzamarumpu, gushikaho n'inyoni zo mu kirere ziza kwarika mu mashami yacu. Muri iyo mvugo atwereka ko ubwami bw'ijuru bugenda burakura, bukazosagarara, bugasasagara hose, ku buryo abantu bose bazokuranirizwa muri ubwo bwami. Mu mugani wa kabiri, Yesu Kristu yagereranije ubwami bw'ijuru n'umwambiro bashira mu ifu, umwambiro utuma icari gikandu gikakama kugira ngo havemwo umukati. Aha naho tukabona ingene uwakiriye ubwami bw'ijuru bumuhindura gushika ahatabakira umuntu asanzwe, ahinduka akagira muri we ubuzima bw'Imana, akagira Imana muri we. Iyo migani uko ari ibiri tuyishize hamwe, dukuramo ko Yesu atwigishije ku bwami bw'Imana bukura kandi bugahindura uwabwakiriye. Kwakira ubwo bwami bw'Imana ku muntu ni ukwemera kuganzwa n'Imana. Kwemera kuganzwa n'Imana navyo ni ukubaho urangura ishaka ryayo mu kugendera ijambo ryayo n'amabwirizwa yayo. Ivyo vyose bigahera ku kwakira Yesu Kristu. Uwo nawe tumwakira ubwa mbere mu guhabwa ya batisimu. Ni mw'ibatisimu akabuto k'ubwami bw'ijuru kabibwa muri twebwe. Ni muri iyo batisimu twemera icese ko Imana ariyo tugize umwami wacu, ko ariyo tuzogamburukira, ko ariyo tuzokorera. Buhoro buhoro uko tugenda turushirizaho gushitsa mu ngiro iryo turagana mw'ibatisimu, ubunywanyi dufitaniye n'Imana bugenda bwongerekana. Uko ubwo bunywanyi bugenda bwongerekana, niko tugenda tubaberana. Gutyo bikaba nka wa mwambiro twumva utuma ifu ikakama. Natwe muri uko kugenda dukuzwa n'ingabirano y'ibatisimu, tugenda tugira igihagararo c'abakiriye Imana muri bo. Uko kwakira Imana navyo ntibigira aho bigarukira, biherekeza ubuzima bwacu bwose. Uko rero haba wakiriye ubwami bw'ijuru muri we,
kandi akareka bugakura muri we mu bari iruhande yiwe. Kubw'intahe bashingira Kristo harabamwo abahava nabo bakakira ubwo bwami, gutyo buhoro buhoro bwa bwami bukazohava bugenda burandaranda bugashikira benshi, kikaba rero ca giti kigenda gishamika kikaba igiti nganzamarumbu. Uko kurandisha amashami kugenda buhoro buhoro, ariko aho umuntu ashitse Imana akaba ntihiri, kuzotegerezwa gushika iyi sigarukira, kuko nanone abantu bose bugururiwe ubwo bwami bw'ijuru. Gutyo rero twese tukamera nka za nyoni ziza kwarika mu mashami ya kirya giti twumvise. Ivyo rero bihera ngaha ku isi, ariko bikazorangukira mw'ijuru, kuko ariho ubwami nyabwami bw'Imana buri. Bisigura ko rero ngaha ku isi twakira ubwami bw'Imana tukimenyereza kubamwo, ariko vyose bikazorangukira mu bwami bw'ijuru. None rero twese twumvise iri jambo ry'uyu munsi, kandi tukaba turizikaniye hamwe, dusubire kuraganira Imana kuba ariyo mwami wacu. Tumaze kuragana ivyo, twisabire n'ingabirano yo kuyorohera, ingabirano yo kuyigamburukira. Erega ntitwoheza kwemeza ko Imana ariyo mwami wacu ngo duce duhindukira tube abayigarariza, twoba twivuguruje. Kwivuguruza nako koba kusigura ko tutazi ico tuvuga, tutazi ico turi, tutazi n'ico twemera. Nta bundi bwami buriho kuri twebwe atari ubwami bw'Imana. Tuyireke rero iganze vy'ukuri mu buzima bwacu, twame dukora ico dutegeka nk'umwami, ntitukanke iry'umwami wacu, ntitukanke iry'Imana itutegeka, kuko iyo Mana idutegeka ikituzanira ubuzima n'ubuhigwe. Ivyo ntituvyisabire twebwe twenyene, tubisabire n'abatarayimenya ngo bayimenye, ngo nabo bemeze kandi berekane ko Imana ariyo mwami wabo. Ntitwibagire n'abarya bayigararije rwose, gushika naho aho kwiyegurira Imana bemanga ko Shetani ariyo mwami wabo. Tubasabire bagaruke ku Mana, kuko nanone ku Mana hama hariho uburyo bw'uko n'uwayiteye akagere ayigarukako. Muri uko gusaba, dusabe dufise umutima ushaka ko bagaruka ku Mana vy'ukuri. Ari naco gituma twokwigana mu gusaba iki gisabisho Musa yahereje igihugu c'Imana agitakambira cane mu gihe cari cibumbiye ikigirwamana, agasaba agira ati, abo bantu bakoze igicumuro kinini, bicuriye ikigirwamana c'inzahabu, ese icompa ukabarekurira icaha c'abakoze, naho bidashobotse upfume uhanagura izina ryanje mu gitabo cawe. Ese icompa ukabarekurira icaha bakoze, bidashobotse naho upfume uhanagura izina ryanje mu gitabo cawe. Igisabisho cerekana ingene Musa asaba ashimitse,
kandi akunda abari barasabira. Niko natwe twosabira abatarakira Imana nabo bose bayigararije. Natwe dusabe rero gutyo, dusabira abo bose. Muri uko gusaba kwacu twisunge umweranda twibuka uyu munsi Inyasi w'iroyora yama yisabira adahengesha aragira ati mpase Mukama ndakumenye bishitse kugira ngo nshobore kugukunda urukundo rururumba kandi ngukurikire n'umwete. Ni mu gihe tuzoba tuzi neza Yesu Kristo tuzoshobora kumukunda bishitse. Ni mu gihe tuzoba tumukunda bishitse tuzomukurikira n'umwete wose. Ivyo navyo bikaba arivyo bizogaragaza ko twakiriye muri twebwe ubwami bw'Imana, kandi gutyo tukazoshobora no kubukwiza hose. Amen.